ni kubera iki umukenyezi Sayumwe yitavye Imana? Isenema yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu yasiguwe mu Kirundi bifashijwemwo n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, umugambi w'igihugu witaho irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'ishirahamwe ry'Ubuyapani rijejwe ugufashanya n'ayandi makungu. Ngibi rero ivyashikiye umuvyeyi Sayumwe. Amamuko ya Sayumwe ashobora kuba mu gihugu ico arico cose co kw'isi. Umuvyeyi Sayumwe ashobora kuba ava mu muryango atako wifashe wo mu bihugu bikennye. Uwo mukenyezi Sayumwe ni ishusho y'umukenyezi uwari we wese wo kw'isi. Sayumwe yapfiriye mu bitaro bitoyi, akaba yari yibungenze imbanyi y'amezi 8. Muganga yaramenye neza icishe uwo mukenyezi, vyatumwe no kuvirirana birenze. Ingobyi yari yaterekeye ahatariho. Ivyo bikaba vyamenyekanye bitevye cyane. Muganga yaranditse ivyabaye muri dosiye yiwe, acara yibika hamwe n'izindi z'abashikiwe n'ingorane nk'izo. Haheze imyaka itari mike, abaganga bo muri ivyo bitaro barahavuye baterwa ubwoba n'igitigiri c'umurengera c'abavyeyi bapfa. Baciye bashinga umugwi ujejwe kwihweza ya madosiye babika mu ntumbero yo kurondera igituma hamwe n'inyishu zofasha guteza imbere ubumenyi mu vyerekeye amagara y'abakenyezi bibungenze. Imwe muri zo yari ya Sayumwe. Basanze harimwo ibintu bibiri vy'inkoramutima. Icya mbere nuko Sayumwe yashitse ku bitaro avirirana rwose. Bamuteye inusu y'ilitiro y'amaraso yari asigaye mu bubiko kandi yari akeneye menshi. Icya kabiri nuko Sayumwe yari akeneye gukorwa vyihuta, ariko kubera ubukene bw'abaganga n'ibikoresho bamukoze haheze amasaha 3. Sayumwe n'ikibondo yari yibungenze baciye bitaba Imana. Uwo mugwi w'abaganga waciye uja kuraba no kuganira n'umuryango, ababanyi ba Sayumwe hamwe n'abajejwe intwaro. Ivyo biganiro vyatumye bamenya ko hariho n'izindi mvo zisigura icatumye Sayumwe yitaba Imana. Igihe imbanyi yari ikiri nto, Sayumwe yaza aracishako kuva amaraso wibungenze. Ariko ntiyarazi ko ari ikimenyetso cari gutuma ategerezwa kunyarukira kwa muganga. Yari yipimishije imbanyi rimwe gusa. Iyo aba yaragiye ku rupimo kenshi, abaganga bari kubona ko afise ingorane ikomeye, bari kumurungika ku muganga w'umuhinga. Gutyo Sayumwe n'ikibondo ciwe bagashobora kurokoka. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ritekanya yuko umukenyezi wese yibungenze yopimisha imbanyi kwa muganga agashika 4. Umuganga asanze bikenewe ashobora gusaba ko umukenyezi apimisha imbanyi akarenze 4. Sayumwe yari asanzwe kandi afise ingwara yo gukama amaraso. Naho yari kuva amaraso na makeyi vyari gutuma ubuzima bwiwe businzikara cyane. Wa mugwi w'abaganga barongeye bamenya yuko haheze amasaha ashika kuri 6 umuryango wa Sayumwe utarashobora kwegeranya amafaranga yo kuriha imodoka yomushikana kwa muganga. Bamaze kumenya ivyo vyose, babaganga baciye basubira inyuma, baca bahindura ibi bikurikira. Barongereje amaraso bahora bategekanya mu bubiko. Barasubiyemwo indinganizo yo kwakira indembe ku buryo bubereye. Abavyeyi bibaruka babanje gukorwa bakakirwa n'ingoga. Ubuyobozi bw'amagara y'abantu bwararonkeje ibitaro vyo muri ako karere, abakirizi bavyigiye benshi kugira ngo abakenyezi bibungenze bashobore kuronka abakurikirana babegereye. Ivyo biheze, dosiye ya Sayumwe yaciye yugarwa ubugira kabiri. Inyuma y'umwaka ivyo vyose bikozwe, ivyo bitaro vyagendewe n'umugwi w'abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu. Cari cigwa mu gihugu cose cerekeye impfu z'abavyeyi mu gihe bibungenze no mu gihe cyo kwibaruka. Intumbero y'ico cigwa yari iyo gutahura imvo zosigura ibitigiri vy'umurengera vy'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi. Bifuza gutohoza imvo ziturutse ku bijanye n'imibano hamwe n'ubutunzi zituma abakenyezi nka Sayumwe n'ikibondo ciwe bitaba Imana. Inyishu z'ico cigwa zategerezwa guha impanuro abajejwe intwaro mu ntumbero yo guhindura imigambi y'igihugu
n'iy'ibihugu bibanyi mu bijanye n'amagara y'abakenyezi. Gutyo abavyeyi n'ibibondo bakarokoka kurusha uko vyahora. Bariko barihweza amadosiye y'abavyeyi bahitanwa n'imbanyi, basanze abakenyezi benshi bari babayeho mu buzima busa n'ubwa Sayumwe. Sayumwe nka bagenzi biwe bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere yakora ibikorwa vyinshi biruhisha kugira ngo abesheho umuryango wiwe. Ntiyari yarize kandi yari mu bantu bakennye baba mu mitumba ya kure y'ivuriro. Nta bubasha yari afise bwo kwifatira ingingo ku vyerekeye gutwara imbanyi igihe avyifuza. Uwo mukenyezi yararwaragurika. Mu migenzo yaho yaba babanza kureka abagabo n'abana b'abahungu bagafungura, abakenyezi bagafungura inyuma y'abandi bose. Mu vyerekeye kwiga no kuvuzwa, umukenyezi yarakumirwa. Ku bakenyezi babayeho nk'uko, kugira ingorane igihe bibungenze canke bakitaba Imana bariko baribaruka ni ibintu bishika kenshi. Kwijukira gukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero bishobora gukingira abavyeyi bahitanwa n'imbanyi ku bice 30% igihe bibungenze canke mu gihe co kwibaruka. Kumenya ubuzima bw'abakenyezi nka Sayumwe vyatumye wa mugwi w'abahinga baronka aho bahera kugira ngo bahimirize inzego z'igihugu gutegura imigambi y'indero ishira imbere abigeme benshi gusumba mu mashure. Imigambi ironsa abanyagihugu amavuriro yakira abavyeyi kandi afise abaganga bakwiye hamwe n'ibikoresho bikwiye. Imigambi yegereza abanyagihugu ibikorwa vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Inyigisho zihabwa abanyagihugu ku bibazo bijanye n'amagara yabo zaciye zihingurwa gushasha. Barongeramwo ivyerekeye kubungabunga amagara yabo, ingaburo ibereye, irondoka rijanye n'amagara meza hamwe no kuronka abantu bitaho amagara y'abavyeyi babinonosoye. Sayumwe yasamye imbanyi asanzwe afise amagara make, arushe kandi adafungura bikwiye. Siwe yitoreye igihe co gusama imbanyi, yabonye bishika. Agaciro na gato yari afise mu muryango no mu kibano yagakesha kuba ashoboye kurondoka gusa. Naho vyaruko, Sayumwe vyitwa ko vyagendeka. Abavyeyi biwe bari baramuretse araruka ashika mu bigero. Aya akaba ari amahirwe kuko mu mihinga imwe imwe y'isi barungika abana babo b'abakobwa kurongorwa bakiri bato, umubiri wabo utarihereza gukura kandi no mu mutwe batari bwamenye ubwenge bukwiye bwo gutegera ibanga ry'ubuvyeyi. Kenshi na kenshi abakenyezi bibarutse bafise imyaka iri munsi ya 16 barahitanwa n'imbanyi canke bakitaba Imana n'ibibondo bibungenze mu gihe co kwibaruka gusumba abafise imyaka 20 canke irenga. Iyaba wa mukenyezi yari yarezwe co kimwe n'abasaza be bakamushira mu ishuri, yari kugira amagara meza n'ubumenyi bukwiriye. Iyaba yari yashoboye kuronka ububasha bwo kwiringaniriza ubuzima bwiwe amaze gukura, yari kwitorera igihe kibereye co gusama imbanyi. Igihe imbanyi yiwe yari kirakura, amahirwe yo kubaho yiwe yari kuba menshi iyo akurikiranwa n'umuganga canke n'umwakirizi yavyigiye. Naho uwo mukenyezi yari kubazi neza akamaro ko gupimisha imbanyi kare kandi kenshi, yari gutegerezwa gufata urugendo rwa kure kugira ngo ashikire umuganga. Ese yaba ingorane z'uwo mukenyezi zaramenyekanye kare bakamuvura indwara yo gukama amaraso? Ese yaba yarashoboye kuronka umuganga w'umuhinga hakiri kare? Ibice 45% vy'abavyeyi kw'isi ntibapimisha imbanyi zabo uko vyategerezwa. Ibice 35% vy'abavyeyi nibo bibaruka ata muganga canke umwakirizi yavyigiye abafashije. Imigenzo, ubukene no kutamenya nivyo vyatumye abakenyezi benshi bo mu kibano ca wa wundi batora kwibarukira imuhira. Bamwe muri bo baravuze ko kwa muganga bakirwa nabi kandi rimwe na rimwe ntibabasonere. Hari n'ababaganga bakigiturire imbere yo kubavura. Wa mukenyezi nawe nyene yari yifuje kwibarukira imuhira, ariko yahavuye agira ikibazo gikomeye cyo kuvirirana. Izindi ngorane zihora zibangamira abakenyezi bibungenze ni ivuduka ry'umurindi w'amaraso yarasanganywe canke ry'icyaduka, ingwara ziturutse ku migera, ingorane zo kwibaruka
ziturutse ku nzira yaga canke imbanyi zikoroka, umuvyeyi ntashobore gufashwa. Yaba wa mukenyezi yarashoboye kuronka imodoka imushikana ku bitaro hakiri kare, yashika ku bitaro agasanga hariho abaganga bafise ubumenyi bukwiye hamwe n'ibikoresho bikenewe nk'imiti n'amaraso yo kumutera, bagashobora kumutabara, uwo mukenyezi n'ikibondo ciwe bari kurokoka. Uwo mukenyezi yari kubaho akazorera abana biwe. Wa mukenyezi yashikanywe kwa muganga atevye, ahasanga abaganga badafise ubuhinga bukwiye n'ibikoresho bidakwiye. Ivyo vyose bikaba vyaratumye apfa hamwe n'umwana yari yibungenze. Mu buzima yagize gushika asama imbanyi yapfuye afise, wa mukenyezi yagiye arahura n'ingorane zitari nke, kandi nyinshi muri zo zikaba zari gushobora gutorerwa umuti, ariko n'ubu abakenyezi benshi bahura na zimwe canke zose muri izo ngorane. Umukenyezi Sayumu ntiyishwe no kuvirirana birenze gusa, ikindi camwishe n'akarenganyo mu buryo yarabayeho. Urya mukenyezi yoshobora kuba ari umupfasoni uwo ari we wese, umushiki wawe canke mwene wanyu, nyoko wawe, umukenyezi wawe canke n'umukobwa wawe, yoba na wewe. Ni kubwa twese aho turi hose, ivyo dukora vyose kugira ico duterereye mu gutorera inyishu izo ngorane zose yagize, co kimwe n'imiliyoni z'abakenyezi bagenzi be. Umwe wese ku giti ciwe turashobora guharanira kuvurwa gushemeye kw'abakenyezi, hamwe no kwiga kw'abana babigeme ku rugero rumwe n'abana b'abahungu. Dufatiye aho umukenyezi aba, turashobora kwitwararika ko bamenya neza ibikenewe mu gihe bameze gutyo kandi ko bitaweho uko bikwiriye. Turashobora gutunganya inyigisho, tugategekanya uburyo bukwiriye bwo gushikana abavyeyi bacu kwa muganga. Dufatiye ku rwego rw'abaganga, turashobora kuvura uko bibereye kandi mu kubahiriza abakenyezi. Turashobora kubandanya kwihweza amadosiye y'abavyeyi bahwereye kugira ngo tumenye ibindi bikwiriye guhinduka. Dufatiye ku bajejwe kuringaniza imigambi yo guteza imbere amagara y'abantu ku rwego rwo hasi, turashobora kubaka amavuriro yakira abakenyezi ateye imbere no kubegereza uburyo bw'irondoka rijanye n'amagara meza. Dufatiye ku bajejwe gutunganya imigambi mikuru y'igihugu, turashobora gutsimbataza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Turashobora gushira imbere imigambi yo kwigisha abigeme n'abapfasoni, kandi turashobora kurondera uburyo bw'uko bo kwivuza bibereye. Guhera ubu nyene